Ndabashimiye kuba muri ko murakurikirana kino kiganiro kandi ndabahaye kaze ndi Yari niyo nizigiye ndabandanya mvuga ku ijambo rivuga ngo amoko n'amahanga arafise ikibanza mu mugambi w'Imana. Naravuze ku moko tribu na ethnie mu gifaransa aho ijambo ry'Imana ryerekana ko atangora nirimo na gato amoko n'ikintu gisanzwe. Bibiliya irayavuga ko mbere na Aburahamu Imana yaramubwiye ko izomuhinduramwo ubwoko bukomeye. Kandi twarabonye ko n'igihe Yohana yerekwa abacunguye bari mu ijuru yabonye bava mu moko yose. Nibisanzwe rero kwa moko abaho. Ndasaba Imana ngo uwo bigora kwihanganira iryo jambo imushoboze kugira ngo ivyo bintu bibimutera Imana ibimukize. Ngira mve ku moko nje ku mahanga. Amajambo twabonye twasomye mu itangura igice 12 umurongo wa 1 gushika ku wa 3 turayasubiramwo kuko uretse ko avuga kuri ku moko aranavuga ku ma peuple, aranavuga ku ma nation, amahanga. Ibi bintu vy'imigwi minini usanga abantu barimwo burya Bibiliya irabivuga kuko birafise ukuntu bihwanye n'icimana iri kwirakora muri inosi. Dusubiyemo y'amajambo rero itanguriro igice ca 12 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 3 havuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu ahatwara hahejeje no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bazogira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha. Iki gihe Imana yahamagara Aburahamu yaramubariye ibintu bitandukanye. Nashaka tumere nk'ababisubiramwo, tumere nk'abaja mu idonido buhoro buhoro. Icambere yamusavye kuva mu nzu no mu muryango wiwe muri famille. Aha harimo uburyo kwitandukanya mu buryo bugaragara ikirere kuko hari ingorane y'ivyizegwa vy'igipagani gusenga ibigirwamana vyari muri bari abantu muri kariya karere. Imana yashaka guhagurutsa ihanga rishasha ku isi, ihanga ryubakiye kukubaha Imana. Ihanga nk'iryo ntiryashobora gukomoka ku muntu asenga ibigirwamana. Hari ikintu bita ngo les esprits des ancêtres, imizimu y'abasokuruza canke impemu y'abasokuruza. Uko umuntu ameze birafise ukuntu bigira ingaruka kuba mukomokako. Biragoye gutora ingene bigenda mu idonido. Ariko Imana ntishobora gufata umuntu asenga ibigirwamana itabanje kumuhindura ngo aheze avemwo ihanga ry'abantu badasenga ibigirwamana. Nico gituma yamubariye ngo banzu bavemwo uze ndakujana ahantu nzokwereka. Imujana mu kandi karere territoire. Aha Aburahamu yahabaye ari wenyene n'umugore wiwe n'abakozi yarinze apfa vy'ukuri ataragwira ku buryo yokenera territoire, yokenera igihugu gishasha. Ariko naho nyene hari ikintu Imana yari itumbereye. Aba bantu Imana yashaka gukura muri Aburahamu, iri hanga Imana yashaka guhagurutsa biciye muri Aburahamu. Yari izi ko bitebe butebuke bazokenera territoire yabo, bazokenera igihugu cabo kugira ngo vya bintu Imana yashaka ko bagaragaza nk'abayubaha baronke ikibanza babigaragarizamwo. Iyo uravye amategeko Mose yahaye Abisirayeli usanga menshi muri yo atari yerekeye ibintu vy'impwemu, yari yerekeye ubuzima bwabo bwa misi yose. Itegeko rivuga ngo ntukibe ni itegeko riba ririko risaba abantu kubahiriza ibitari vyabo. Ni itegeko ryinjira mu migenderanire hagati y'abantu. Itegeko rivuga ngo ntukagirize umuntu ibinyoma. Ni itegeko ryinjira mu butungane. Ririko riravuga bantu twita amasura. Rivuga riti ni waba isura uze wirinde ntuzubeshe uzuvuga ukuri. Murumva ko amategeko Mose yahaye Abisirayeli yari amategeko abafasha kubaka igihugu. Igihugu naco ntushobora kucubaka utagira territoire, utagira ubutaka. Nico gituma hano Imana yamusezeraniye kuja kumuha igihugu kugira ngo bantu bazomukomokako bazoronka igihugu bitirirwa
maze bashobore gukora vya bindi Imana yashaka ko bakora bibera akarorero ayandi mahanga. Ica gatatu yamubwiye ngo nzoguhindura ubwoko bukomeye. Aha mu bwoko mu vy'ukuri ico Imana yariko iravuga ni peuple, si tribu. Aha turiko turagira ikibazo c'indimi kubera dusoma mu Kirundi, ariko hari izindi Bibiliya usanga zarakoreshejwe mu gusigura ikirundi, kandi murazi yuko mu ndimi zitandukanye si igihe cose amajambo yinjiranamwo neza 100%. Abisirayeli bari bagize ihanga, bari bagize peuple, bari bagize nation, ariko bari bagizwe n'imigwi 12, les tribus d'Israël, ajya niyo twokwita amoko. Imana yemereye Aburahamu ko azogwira avemwe amatribu, ayo matribu aje hamwe agira ihanga. Kubera iki Imana yabicishije ngaho? Nashaka twumve ingene Imana ikora iki, hariho ikintu kana gishaka gushikako. Igihe Abisirayeli baduga muri kiriya gihugu nyene Imana yari yarabemereye, bahasanze hari abandi bantu, hari ayandi moko, hari ayandi mahanga, babanza kugwana kugira ngo bashobore gufata kiriya gihugu. Ajya mahanga yari ahari, bari abantu bagendera mu vyizerwa vy'ubuyobe. Mose yarabivuze ko kenshi ati muze mugire ko mushoboye kose, ntimuze musenge zirya Mana basenga, ntimuze mwigane ingeso zabo, ntimuze mukora ikosa ryo kurongora abakobwa babo, cyangwa mufata abakobwa banyu mubaha abahungu babo, kuko ivyo mubikoze muzogwa mu mutego wo gusanga mwinjiranywe na idolatry no gusenga ibigirwamana kwabo, hamwe n'ibindi bintu vy'ubuyobe bari basanzwe bakora. Kubera rero icaha cari caramaze kuzingamika amahanga, amapeuple, amatribu ya kiriya gihe, Imana yashatse guhagurutsa irindi hanga kugira ngo iryo hanga rize ribera akarorero ayo mahanga yandi, maze bitume abari muri ayo mahanga yandi bipfuza gutahura ibanga Abisirayeli bafise, bibazane kukurondera kumenya Imana, maze bashobore kuva muri kwa gusenga ibigirwamana no muri zange sombi baba barimwo. Nico gituma Imana idakoresha umuntu gusa, Imana irakoresha na peuple, irakoresha na nation, irakoresha na tribu. Imana yahagurukije Aburahamu, ariko kure yabonamwo ihanga izokoresha hagati y'amahanga yiganzewe n'umwijima mu vyizerwa vyayo. Usomye hano imbere gato mu gice ca 15, Imana iriko iravugana na Aburahamu, yaravuze irindi jambo ritwereka vy'ukuri ico yari kwirakora mu guhamagara Aburahamu, ko cari gihwanye n'umugambi muremure yari ifise kuri kajya karere, mbere no kwisi yose, nkuko twabibonye mu ijambo twasomye. Itanguriro 15 kuva kuri 12 gushika kuri 16 havuga ngo ku kirengazuba itiro rihwikira Aburahamu, aca sinzira ubutikoma, maze ubwoba butewe n'umuzimagiza w'umuzitanya buramufata. Uhoraho abarira Aburahamu ati umenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzobinyambukira mu gihugu kitari cabo, kandi bazokorera bene co, nabo bazobagirira nabi imyaka 400. Maze iryo hanga bazokorera nzoritsindisha, ariko amaherezo bazorivamwo bakuyeyo ubutunzi bwinshi. Ariko weho uzopfa wisaziye neza, uzohambwa mu mahoro nka basogokuruza bawe, kandi urunganwe rwawe rugira 4 ruzogaruka ino mu gihe nzoba nahejeje guhana Abamori, kuko ubu Abamori batararangiza kugabitanya. Aho Imana yariko irasigurira ibizoba ku bazomukomokako. Hazogera igihe baje kuba baja muri Egiputa, bamare imyaka 400. Ico gihe nicashika, iyo myaka igahera, niho rero nzobazana muri iki gihugu. Igituma ntariko ndabikora uyu munsi ngo gice kibi cawe ubunyene ucegukire, nuko abakirimwo uyu munsi Abamori ntibararangiza gukora ivyaha ngo bishike ku rugezo ntashobora kwihanganira. Murumva ko hariho deja un peuple muri kijya kibanza nyene yari yamaze gufata umurindi wo gukora ibintu by'ubugesera mu maso y'Imana, ivyaha vy'agacamutwe. Imana iravuga ngo ndacabarindiriye, kumbure barashobora guhinduka sindabizi, mugabo ndabarindiriye. Iyi myaka 400 niyahera, nibabandanya kuri umuvuduko bariko, bazoba bamaze gushikaho ntashobora kubihanganira,
hazoba hageze aho nshobora kubahonya bakavaho, maze iki gihugu nkagiha abantu bawe, nkagiha abazogukomokako. Murumva ko Aburahamu ivyo yasezeraniwe yapfuye atabibonye, kuko hari ivyategerezwa kubonwa n'Abisirayeli haciye imyaka 400 Aburahamu yarapfuye. Imana ifise umugambi muremure. Umugambi wayo ntugarukira ku muntu umwe, irakoresha umuntu, ariko iba yipfuza yuko ivyo bintu akoze bishika ku bantu benshi, bikabagirira ikimazi ari benshi. Aburahamu yaremerewe umugisha, yaremerewe kuba rurangiranwa, ariko ivyo ntivyagarukira kuri we. Imana yaramuhaye igitinyiro, yaramuhaye gutunga, yaramuhaye gutera imbere, ariko ivyo yashaka gushikako vyari birebire cyane kurusha bijya Aburahamu yashoboye gushikako wenyene. Nico gituma iyo Imana iduhezagiye ikaduha ibintu abandi badafise, si kubera twebwe, si kubera inyungu zacu. Mu kubinezerererwa kwacu dukwiye kwibuka yuko twebwe turi nk'umugende Imana iri kwiracishamwo ivyiza vyayo, ishaka gushikira abantu benshi. Umuntu w'Imana yakira umugisha kugira ngo awutange, ntiyakira umugisha kugira ngo umuhereremwo. Turahezagirwa kugira ngo ducike umugende ujana umuhezagiro ku bandi. Imana yamubwiye ngo nzoha umugisha imiryango yose yo mw'isi biciye kuri wewe, ariko mu vy'ukuri vyaciye ku Bisirayeli. Mbere Imana yarabivuze mu gice ca 22 igihe Aburahamu yasabwa gutanga umwana wiwe w'ikimazi, agaheza akabikora. Umwana wiwe Isaka ngo amutange nk'ikimazi, nk'intama bojana ku gicaniro bakayica umutwe, bakayikerera, bagaheza bakayiturira, maze akamote kakaduga hejuru n'umwotsi n'ibiki. Murabizi ivyo bimaze ngene vyagenda. Imana ihejeje kubimusaba, Aburahamu akabikora, haciye haza umumarayika aca aravuga amajambo ngo umumarayika w'Uhoraho, ni Itanguriro 22 ku murongo wa 15 gushika kuri 18. Umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati ndirahiye ni kuhoraho avuze ngo kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi n'uruvyaro rwawe nzoruha kugwira rungane n'umusenyi n'inyenyeri zo kwijuru canke n'umusenyi wo mwisesero ry'ikiyaga, kandi ruzotsindira ibisagara vy'abansi babo, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohererwa umugisha kuko wanyumviye. Nashaka mu vyane ingene Imana yahinduye hariya mu gice 12 handitse ngo imiryango yose yo mw'isi izohezagirwa biciye kuri wewe, ariko hano havuga ngo amahanga yose azohezagirwa biciye kuri wewe. Iri ni jambo rinini dukwiye kwiyumvira ko tukaririmbura. Muti kubera iki? Kuko Uburundi ni hanga. Imana ivuze ngo amahanga yose yo mw'isi, no kuvuga ko ni hanga ryitwa Uburundi ririmwo. Mbega ihanga ni iki? Kumbure ngaho hariho ikibazo litandukanye gute n'ubwoko. Ico ntaco tuzokigarukako. Mugana shaka twumve tukingaha. Imana ihamagaye Aburahamu mubo yashaka guhezagira n'abarundi barimwo. Yashaka ko umuhezagiro wayo uzoshikira amahanga yose. Uyu munsi Uburundi buzwi nk'ihanga. Igihe Aburahamu yahamagagwa Uburundi ntibwabaho, ariko mu vyiyumviro vy'Imana canke ntibwabaho nkuko tubuzi nk'igihugu kutukiza uyu munsi, ariko mu mugambi w'Imana, mu kubona kure kw'Imana, mu vyiyumviro vy'Imana, Imana yari izi ko hari umunsi Uburundi buzobaho, kandi ko nabwo buzoshikwamwo n'umugisha Imana yasezeranye kuzocisha muri Aburahamu. Uyu mugisha uvuga iki? Usigura iki? Mbega amahanga yoyo awuronka gute? Mbega hano mu Burundi ko turi hanga, uyu mugisha wa Aburahamu twarawuronse? Twomenya gute ko twawuronse? Ivyo ni bibazo nifuza kuzojamwo mw'idonido mu biganiro bikurikira. Ariko nashaka turangize kino kiganiro twumvikanye kuri iri jambo. Igihe Imana yahamagara Aburahamu, ntiyari kwibona Aburahamu gusa, ntiyari kwibona Abisirayeli gusa. Yashaka guhezagira amahanga yose yo kwisi. Kubera natwe turi hanga, iryo sezerano ni iryacu. Ikibazo, yasezeranye iki? Uwo mugisha yasezeranye nuwuhe? Mbega tuwurimwo? Nimba tutawurimwo ni kubera iki? Mbega twawubamwo gute? Nivyo bibazo tuzobana yatuvugana mu kiganiro kizokurikira. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, ibandanye ibatahuza ivyayo kugira ngo namwe mubeho nkuko ishaka ko mubaho. Amen.